none bijya bintu genre mwari mwisize by'irangi nabonye amaletre atandukanye byose bifatanye byatangiye izina rya boss yaduhaye iki kiraka Desire ama bijya bintu ndakeneye kumenya ni ingwa ni rangi ni giki bijya bikureo mu Kirundi navyonse mu Kiswahili bafite ipemba ndema tutabesanye mwatamze neza mwabiryoheje mwatangazije abantu bese kandi babasoreye ndibaza ikiganiro giheze muraza nta bleme n'ubundi baratwongera toma none uraza kumpa yes nta blague uraza kumpa yes zakuguha agatebwe amera aho tutangurira aho tutobona tutokwakira sami nito yakira sami tezera kuri 300,000 kuduga kwari mesi mwoto umuntu agurisha inzu 300,000 turaba n'ukuntu tubatungana n'akazi utoko turakora biraruhisha Isaac TV Hello abakunzi ba Isaac TV nkuko tubibabwira turabakunda cyane nicyo gituma tugomba tuzibazana ibintu bimeze neza cyane ibintu biri ku mwanya no musere twagiye muri mariage nziza Desire murabibona twasanze ibintu bitangaje twababwiye nta kintu kiba tuzirengagiza mu kiganiro WhatsApp murabikuntu bimeze vraiment tuhasanze abahungu novuga bigitangaza b'imana itandukanye b'imano idasanzwe allo Sasa niko huru sina deni tena Sasa niko huru Bwana Yesu amelipa Asante kwa kunipenda Asante Baba Asante Allo mumeze neza yego turashima cyane gose bien afu rero murapendeje witwa gute je nitwa Den Willy witwa Den Willy bon sawa umeze neza witwa gute Dani sona yes sawa witwa gute Thomas sona ego ni sawa umeze neza cyane gose witwa gute Habibu sawa afu rero muraberewe kandi rero nababonye muriko mwambaye ibintu bitangaje je natangaye binera kwibaza aba anje nahaye nabaki bariko bagira bijyo bintu n'abatamvyi je bijya yari Kirundi urumva ntangaye mushaka kudusigurira mu ncamake jari irya ntambo bayita tradi moderne intambo y'ikizungu twavanzemwo n'indi y'akaranga donc ni traditionnel plus moderne attaque moderne none baja mélange ni mélange en fait donc imiziki mufata imiziki yose canke imiziki abari moderne canke n'intambo muvanga bo tuvanga bivana n'umuziki uko umeze bo hari imiziki wumva umudiho ari uwa moderne ariko ugasanga amajambo n'ayakaranga rero nawo nk'umu artiste w'umutamvyi kuca ugerageza gukorera kuri iyo teme uko bimeze kose nivyo natwe twakoze ngira na clipe ukanye twabitamvye none tugiye kure nk'abababonye ni groupe ni team ni team yitwa gute umuntu yisanga the best friend the best friend yitwa the best friend yes the best friend cyane the best friend none musanzwe mukorera he dukorera mu Cibitoki mwese none murabanye Cibitoki cyane nka twese tuba mu Cibitoki ko dutambana none iyo tradi moderne mubigira muri abahungu gusa canke harimo n'abakobwa bo haba harimo n'abakobwa bica bivana rero n'ingene urubanza ruba rumeze canke n'imanza kwari turonka imanza nyinshi usanga rero twigabuye kwa turi benshi cyane nitungana uko nyene tubona turanareba vraiment tutabesanye mwatamze neza mwabiryoheje mwatangazije abantu bese kandi babasoreye ndibaza ikiganiro giheze muraza nta bleme n'ubundi baratwongera toma none uraza kumpa yes nta blague uraza kumpa yes
zakuguha. none muri timu yanyu nta bakobwa mutambana nabo canke batamba apa ni mwebwe mwenyene bo turabafise bariho n'abandi bazoba badukeneye bazotubwire turakora n'abakobwa kandi ni benshi none bo ko bataje gutamba ngaha ni bo bivana rero nanye n'urubanza ivyo yashatse none nk'ubu mwebwe nk'amahera muvuga ati aya ari musi aya twe ntitwakira amahera muvuga ati twebwe ntitwakira badutumye ko gutamba ahantu hari amahera nangahe nka twebwe amahera aho dutangurira aho dutowe tutokwakira 100,000 nitoyakira 100,000 tuzera kuri 300,000 kuduga ko ari menshi mwotuma umuntu agurisha inzu 300,000 turaba n'ukuntu tuba tungana n'akazi tuba turakora biraruhisha ubiravye naho cyo nawe yashira vayo umuryango uraturaba twebwe biki oya uvuze uko naho amagrupe atamba ni menshi kandi atamba ibintu bitandukanye kandi n'iyacu nabo barayigira mbo twebwe ngira uravye kuri iyo prix yavuze ngira n'ibintu vyerekeye imyambaro ngira mwabibonye kuva navyo bitwara uburyo urumva gukoresha ibi byose twambara n'ibindi bitwara uburyo kubera nk'ubu twebwe utubwiye uduhaye urubanza turaguproposa tubwire couleur du jour natwe twaje tumenya ibyo twokora urumva murajya amahera nyene urumva niyo mpamvu urumva twoba tuzimvye en fait none nk'ibi wana nk'ibi nk'uwo mwambaro apana ya mwese nk'umwe mugira nkangahe mbo partete kubera mbo tugiye kugura imyambaro tugura nk'igitambara kinini ku mametero turakigipartaja ibipande ku mametero ça dépend na nombre y'abantu tuba dufise muri groupe nuko vraiment urumva uravye nka style usanga nk'umwe wese ariko aradepansa nka 15,000 vyerekeye kwambara gusa ibaze rero urumva nawe agasabuni kiwe ibintu vyo kwiyunguruza urazi mu gisagara ni hatari Toma ndakwibarize iyo utaza kuba umutamvyi ubu bukora iki Okay je izina ryanje nabwiye ko nitwa Toma banyita Thomas je nkaba ndi umuririmbyi w'umuziki wa Buja Flavor ngo kazi kanje ajya basanzwe uririmba ukongera ugatamba yes none wadushishira ko nka gato y'indimbo umaze kuririmba okay mfise indirimbo nyinshi cyane naho mbwira no ntangurire nga mpaka ejo mu gatondo no bishobora oya dukeye gusa kugira twumve kameme abakunzi ba Isaac TV bamenye ati kumbe yari n'umuririmbyi okay nje keshi mugabo ndirimba Igiswahili nangorane abakunzi ba Isaac TV barazi Igiswahili kandi baratumva vya kweli okay uliniza wewe na ukanikata baba, sasa leo vipi unaona mimi nafaa? Natamba na enjoy. Yes. Mkali sana. Ndumva vraiment impano kumbe si gutamba gusa n'izindi ziri. Aba nawe itaza kuba gutamba ukore. Jewe n'abantamba Munga afite umusani wanje ndamukunda gose sinofana wundi ataruya kuri jewe aramfana ukaziki wanje nkora ko gutamba nanje nkamufana muri byose kandi ako nkora akazi k'amaboko nyene nkora mekanike n'ibindi nyene bishobotse ndakora Amana ndakwibaritse bana bijya bintu genre mwari mwisize by'irangi nabonye amaletre atandukanye byose bifatanye byatangiye izina rya boss yaduhaye iki kiraka Desire ama bijya bintu ndakeneye kumenya ni ingwa ni rangi ni giki bijya bikureo mu Kirundi navyo nzi mu Giswahili bavyita ipemba yes mukama ama rero tuko turangiza ikiganiro cyacu niki nakaye kajambo mutekera abakunzi ba Isaac TV Oje icyo no batekerera kubabwira ko tuwakunda kandi babandanye vraiment bafana ba artiste bora mu Burundi ari abantu benshi bafise amatana mugo bagatinya kuyagaragaza kandi no bantu ngongera nkahanura n'abandi abantu babatamvye nkanje ko bo kwihagararako nibitinye ngo byacange bikengere bamenye ko bashoboye
tala ni tala uko bimeze kose wabuze uno munsi izere ko ejo ari igihe ibintu bizokunda akenda abona turafise abajournaliste muguma mu bidufashamwo mu kutwamamaza ahantu hatandukanye kabisa imana ibahezagiye. Thomas nabo borangiza ubwiri byinshi yabivuze mugenzi wanje mugabo icyo nanje cyo no saba gusa mudufate mu mugongo mudufashe nka twebwe the best friend ni umugwi w'abantu 50 hakaba n'ahantu tugirira repetition duhakoda imyambaro ibintu byinshi tudafise umuntu adufata ku mugongo usanga bitugoye cyane mugabo mubonye mudufashe ku mugongo mugaduteza imbere bema umuziki wa Buja Flavor uzoshika kure icyo nico novuga turabashimiye cyane. Ko hajya murafise management oya ntituragira management nawe kugira usezera abakunzi ba Isaac TV wo babwira icyo nababwira nuko nezere ko batwitayeho kuri uno munsi icyo noshaka bongerezeho barushirize ngaha batugeze kure natwe tubageze kure kuko ni gufashanya mu buzima ko badufashije natwebwe ibyo tunezera rwose. Ikira ni ikiganiro WhatsApp kuri mikro ya Lideo Mtosanta la Talita behind camera Juma Jux. Ciao ciao turabakunda n'umunezero uretse kundi kubana nawe. Isaac TV. Oh.